idakora ikosa ryo kukurungika itaguhaye vyangombwa, itaguteguye, itazi neza ko hantu ikurungitse uri bubishobora. Rero nshuti mukundwa, raba neza uri kuragenda gute, woba waremeye, woba waritavye mugabo ntabo warondeye mujana, ntavyo warondeye witwaza, ariko siko biri. Emerera gusimana, uhaguruke mujane, uhaguruke nkuko yabikugenye, genda wenyene, shiti nimba yakubwiye ngo tora nakana naka, kuko navyo biraba. Hari igihe ikubwira ati ndakurungitse hariya, wibuke yuko Mose yavuze ati urabizi ko jewe sinzi kuvuga, none kundungitse kwa Farao izogenda gute? Aramuga turagenda witane mwene wanyu arazi kuvuga, uzoheza wowe ugira ibi nibi nawe agira ibi nibi. Hari igihe rero Imana mu rugendo igutorera abo mujana, abagufasha n'ukuri n'amahoro menshi. Ariko nibi Shalom, abakunzi ba Axial Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Kwemera kubyara ubuzima ni mama Nyishu. Nari ndabakumbuye cyane. Sije mbona harageze ngo dusubire kumva icyo Imana igomba kutubwira. Kumenya Imana ngo nibwo bwenge, kandi nko kujijuka, kandi ifunguro ryacu, kujya tunywa icayi mu gatondo, kujya dufungura saa sita, kujya dufungura mu ijoro. Iyo turiko turasangira ijambo ry'Imana, tuba turiko turagaburira umuntu wacu w'imbere, kandi je mpora mvuga ngo niwe akenewe cane, niwe ngira ngo twokwibandako kuko niwe ngo azobaho ibihe bidashira. Wewe utarakanda kuri like, nibaza ko ni umwanya mwiza wo gukandako kugira ngo tubandanye dusangira ivy'ijuru. Nawe utaragira kuri sabone, nibaza yuko woca ufyondako tutaraja mu ijambo ry'Imana, kugira ngo misi yose kuwa gatatu uzoze urakurikirana ic'ijuru ryateguriye abakunzi n'abanywanyi ba Axial Vibes TV. Karibu rero dusangire. Twaratanguye kuganira ku rugendo rwa sokuru Aburahamu, turacari ku ntango, ariko nibwira ngo niwe sokuru kwizera. Nizera ngo uru rugendo rero twatanguranye nawe tuzorurangiza. Natwe ubwacu urugendo twatanguye rutworoheye, hari ico twatahuye, hari ico twakuyemwo, twakuze dushobora natwe gukuza abandi. Rero twarabonye yuko umuntu yahamagawe kandi yumviye kandi yagenze nko uko ijuru rigomba, bitabuza yuko azarahura n'utuntu tumuca intege canke nyene tumwongorera. Ni iryo jambo ry'Imana duheruka kuganira ubutaha. Uno musi turabandanya kuraba ingene umuntu mu rugendo, umuntu yitavye nk'uko Imana igomba, ashobora gusanga quelque part hari akadetaye atahaye poa canke agaciro, mugabo ugasanga ako kadetaye kaje konona ibintu. Karibu. Ni 13 indanzi y'amajambo ivuga ngo Aburahamu atandukana na Loti. Aburahamu araduga ava muri Egiputa bo n'umugore wiwe n'ibyiwe byose. Na Loti ajana nawe baja i Negebu. Kandi Aburahamu yari umutunzi cane w'amasho n'imikuku n'amafeza n'amazahabu. Nuko agenda aratahira ava i Negebu, arinda ashika i Beteli, hantu yashinze ihema ryiwe ubwa mbere. Hagati y'i Beteli n'i Hayi, hamwe hahora igicaniro yubatse ubwa mbere. Aburahamu yambarizayo izina ry'Uhoraho. Kandi na Loti yagendana na Aburahamu, nawe yari afise imikuku n'amasho n'amahema. Ico gihugu nticabakwira ngo bangikane, kuko itunga ryabo ryari ryinshi, bituma badashobora kubangikana. Haba intonganya
hagati y'abungere ba Aburamu n'abungere ba Loti. Kandi ico gihe abanyakanani n'abanyaferizi nibo baba muri ico gihugu. Aburamu abarira Loti ati ndakwinginze hoye kuba intonganya hagati yanje nawe no hagati y'abungere banje n'abawe kuko tuvukana. Erega igihugu cose kiri imbere yawe, ndakwinginze ngo duhane inka. Niwahitamwo kuja ibumoso nanje ndaja iburyo, niwaja iburyo ndaja ibumoso. Loti yunamura amaso yitegereza ikiyaya cose co kuri Yorodani, abona ko hari ibigera by'amazi hose. Uhoraho ataratandura Sodomu na Gomora, ico kiyaga cari kimeze nka rya tongo ry'Uhoraho, canke nk'igihugu ca Egiputa ugiye werekeye Isowari. Nuko Loti ahitamwo ico kiyaya cose co kuri Yorodani, aragenda aja iburasirazuba. Bahana inka. Aburamu aba mu gihugu c'i Kanani, Loti aba mu bisagara byo muri ca kiyaya. Agenda arunguruza amahema arinda ashika i Sodomu. Kandi abanyedomu bari abanyabyaha bacumura kuhoraho birengeje urugero. Imana idufashe cane. Ni Aburamu yari yahamagawe, ni Aburamu yari yabwiwe ngo nagende azoje mu gihugu Uwiteka azomuha. Ariko Aburamu rero aza kujana na Loti. Mu bisanzwe urugendo rwa wenyene ruragoye, kandi urumva wamengo twomwumva kuko rwari urugendo rurerure, rwari urugendo kandi atazi yaja, atazi yagana, atazi yazoherera, atazi yazogarukira. Uri kuravyiyumvira mengo irave raison, yarafise ukuri, yarafise ibigaragara biboneka bimwemerera kujana na Loti. Mugabo rero Imana ntiyari yabwiye Aburamu ngo ahitane Loti, ahubwo yari yamubwiye ngo va mu nzu ya so. Bisigura ngo yari yamubwiye ngo itandukanye, vaho. Ntiyari yamubwiye ngo hitana naka, oya, yari yamubwiye va mu nzu ya so. Kujana n'umugore wese c'est normal, mugabo kujana na Loti ntivyari muri gahunda buriya. Ngaho rero abagabo babiri barafatanya urugendo, kandi abo bagabo bose bari bafise amatungo. Bageze rero aho bagiye muri ca gihugu bagiyemwo, ngo biranka ko bahakwirwa kubw'amatungo menshi. Ariko bose bari bafise amatungo, ngo biranka ko bahakwirwa. Bimaze kwanga ko bahakwirwa, bagabo babiri baba patron sibo bagiye gushwana, ariko ngo abungere babo abari bo bashwana. Wumve na rero hari igihe mu rugendo yo sinzi wo turiko turavugana, mugabo je ndazi ko bimaze kunshikira. Hari igihe Imana igutereka ahantu ukumva kuba wenyene ntavyo nturi kuravyakira, ukumva kuba wenyene ntuvyemeye, ukumva kuba wenyene ntibikuryoheye, ukumva umengo utegerezwa kuba uri kumwe na naka, ukumva umengo aha hantu ngiye ntajanye na naka ntibiza kuryoha. Cyangwa ugasanga ni n'ahantu petetwe mwari mumaze kujana n'umuntu, ukavuga ati ariko sha iyo turi kumwe na naka urugendo ruragenda neza, ugaca ushaka ko mujana na naka. Ariko mu rugendo rw'Imana, mu rugendo rwo kumvira Imana, mu rugendo rwo kugamburukira Imana, mu rugendo rwo gukorera Imana, nasanze atari ko bimeze. Kubera yuko iyo Imana iturungitse ahantu muri mission, hari ibintu biza kutugwanya, hari ibintu biza kugwanya uwo murimo w'Imana, hari ibintu biza kugwanya ico gikorwa c'Imana Imana ikurungitsemo. Rero iyo Imana ikurungitse iba yaguhaye na protection, sivyo? Rero uyo muntu wowe uri kurashaka umujana ntari protege kuri ivyo bintu muza guhura navyo, kuko uyo muntu nabwo yarungitswe, si wowe ntiyarungitswe muri mission, kandi ntivyari bibi. Aho ico kintu kukwerekeza kukumarira kukuganiriza ntivyari bibi, ariko Imana yagomba kureka muri mission wewe, kandi Imana yagomba gukomeza wewe, guhingura wewe. Rero ujya wundi muntu utwaye. Rero reka mbabwire bantu b'Imana, burya mu bintu vy'Imana nta masandi majambo, Imana ntabwo iri emotionnel, oya. Imana iri réel, Imana iri juste. Imana ntabwo igenda yiyumvira ngo kuri biga by'ibishobisho n'ibigumbagumba, oya. Umva Imana yarungitse wewe,
Imana ishaka gukoresha wewe, ishaka gukoresha wewe. Ivyo ukuzogira irungu mwibarabara, ivyo ukuzokenera wo muganira, ivyo ukeneye wo mubana, ivyo ukeneye wo kumara irungu, ivyo ni ivyawe kumenya, ni mu bishobisho bya kimuntu. Ariko Imana yo igomba ngo bimere gute. Kandi iyo utabikoze nk'uko igomba, iyo utagenze nk'uko igomba, iyo utari mu kibanza ikugomba, oriyo yuko uhakura umugisha ahubwo uhakura umuvumo. Iyumvire rero ntabwo ba patron aribo bashwaye, mugabo ngo abungere babo baba aribo baza gushwara, kubera ko Aburamu yari afite sagesse muri we, aramenya ingingo afata. Arabwira Loti ati ntidupfe ubusa turavukana, ati itorere wewe aho uja, itorere hanini ugenda. Ibyo nibwira ngo byo byari gushobora bake. Jewe nawe tubibayemo sinibaza ko twobishobora, sinibaza ko byo tworohera. Hotangura kuza kakandi ko mu muntu, kakandi gatuma uvuga ati no ni jewe ndi chef de mission. Jewe ndi chef de mission, si jewe ndamubisa, si jewe ngenda, ahubwo ni wagenda, kwako jewe ndi chef de mission. Mugabo Aburamu muri we haba ako kenge, haba guca bugufi. Arabwira Loti ati umve ntidupfe ubusa kubera ko turabavukanye, endaraba ni witorere torahushaka hanyuma ugende. Aburamu ngo bambe Loti ngo yitegereza ahantu abona ukubwiwe ariho heza, aragenda aridagira, aritorera, arihitiramwo hama aba ari hagenda. Urumva ngiyo ni yindi ngaruka. Mugabo sinovuga ngo Aburamu yabikoze abizi, Aburamu yabikoze mu kutamenya. Ayo mahitamo yo kujana na Loti ntabwo kwabaye guhitamo, yeza kumenya yuko kujana na Loti bajanye na Loti muri mission, ariko mission atari ya Aburamu na Loti, ahubwo mission yari ya Aburamu, ntabwo yari kujana nawe. Rero tugende tuze turaraba neza, mbega iyi Imana igwaha, ko Imana yaguhamagaye, ko Imana yakurungitse, hari uwo yakubwiye ngo mujane, hari uwo yakwemereye ngo mujane, mbega mu gikorwa c'Imana, mbega ahantu Imana yakurungitse uri kumwe nande, wajanye nande, uri kurabiraba, nta nzitizi ziriko zirava muri ivyo bintu. Kubera ko kenshi nabivuze, umuntu aba yumva ashaka uwo bajana, umuntu aba yumva ashaka uwumumara irungu canke se uwumumara ubwoba. Erega urugendo rwa wenyine ruragoye, na cyane ko Aburamu yaragiye ahantu atazi, yaragiye mu gihugu atazi, yaragiye mu bantu atazi. Kuba ari kumwe n'uwabo bajana byari ibintu biryoshe, byari ibintu byiza, byari ibintu nawe wo kwipfuza, ariko ntiyari yo plan divin, ntabwo ari yo plan Imana yari yateguye. Rero mukundwa, turabe neza mu rugendo, turabe neza mwihamagagwa. Ndakunda Dawidi ngo avuye inyuma y'idubu, avuye inyuma y'intare n'intambi mu ishamba, araza asanga ngo Goliyati yabarembeje. Aravuga ati ariko uyu muntu ariko aragaye ubwoko bw'Imana ninde? Amaze kuja kwa Sawuli ngo yarakaravye, kuko urumva icyo gihe byari bigatanya gusa n'ivyo na Dawidi ashobora kuba uko yangana pahapo yacu twebwe, nawe ashobora kuba cyari ikintu cikirije. Mugabo kuri bene wabo no kuri Sawuli, ubwo yari umwana, baranamuraba bakamusuzugura, hari abajenero bavuga bati ni twebwe dutegerezwa. Hanyuma mugabo abonye ubushizi bw'amanga cyangwa se yumvise ibyo Dawidi amubwiye, Sawuli ngo aramuha umwambaro, amuha umwambaro kugira ngo Dawidi yambare, kugira ngo Dawidi agende ku rugamba. Dawidi arabitora ngo bishitsemo, yumva ko yari kabisa siziwe ziramuroka, arakura ngo ati mwami wanje, jewe inya navyo namenyereye, reka ngende uko namenyereye. Rero umuntu wese mwihamagagwa agiwe arafise uko yahamagagwa. Hari ukuntu Imana igushaka, hari ukuntu Imana ikugomba, hari ahandi Imana iriko irakurungika. Mu biganiro twakoze mu ijambo ry'Imana twakoze mu minsi mike yiheze, muribuka ko nababwiye yuko hari ibintu nari narase gukora, ngo Mana utarakora ibi nanje ibisinda bikora, utarangeza nanje singenda. Ariko ntabwo ari aho hantu nashaka kugera siho hari gutuma nkora, oya, aho hantu nshaka kugera
siho nzogera kugira ngo Imana inkorere, ahubwo Imana itumye wewe, irungitse wewe uko nyene muri iyo situation nyene uri, uko nyene bimeze aho nyene ugeze, Imana irungitse wewe. Reka rero kurondera inzitwazo, reka rero kurondera ngo mpaka mujanye na naka, nivyo hari igihe tugira ubwoba nk'abana b'abantu, ukumva umengo uyu murimo no ushobora bimeze gutya, ukumva umengo iki gikorwa iyo byari bimeze gutya niho cogenda neza, ariko Imana yacu ntabwo yihenda. Mu kugutora wewe, mu kukurungika wewe, irazi neza ko muri wewe yashizemo le paquet nécessaire et le bagage kugira ngo ushobore iyo mission. Ntabwo Imana yokora ikosa ryo kukurungika itaguhaye vyangombwa, itaguteguye, itazi neza ko aho hantu ikurungitse uri bubishobore. Rero nshuti mukundwa, raba neza uri kuragenda gute, woba waremeye, woba waritavye mugabo ntabo warondeye mujana, ntavyo warondeye witwaza, ariko siko biri. Emerera gusa Imana, uhaguruke mujane, uhaguruke nkuko yabikugenye, genda wenyene, shiti nimba yakubwiye ngo tora nakana naka, ko navyo biraba. Hari igihe ikubwira ati ndakurungitse hariya, wibuke yuko Mose yavuze ati urabizi ko jewe sinzi kuvuga, none kundungitse kwa Farao izogenda gute? Aramuga turagenda witane mwene wanyu arazi kuvuga, uzoheza wowe ugira ibi nibi nawe agira ibi nibi. Hari igihe rero Imana mu rugendo igutorera abo mujana, abagufasha n'ukuri n'amahoro menshi, ariko niba ikurungitse wenyene nturondere abo mujana, kuko ahubwo abo mujana aho kwiyumvira ko bazogufasha, aho kwiyumvira yuko urugendo ruzokoroha ngo niko ko mwajanye, ahubwo urugendo ruzoguma, urugendo ruzokubera umuzigo, urugendo ruzokurusha, kubera yuko Imana niyo yari yateguye ko mujana nabo bantu. Bica bituma rero aho yuko bakubera umugisha birahinduka, ahubwo hakavamo ibintu vy'ibyago. Tugire rero icyizere Imana ko twayemereye, ko twumviye ryajwi. Abadukurikiranye kuva tugitangura aya makuru ya sokuru wacu barazi ko twahereye mu ihamagagwa ryiwe. Abatumvirije no munsi nabo barashobora gusubira inyuma mukaraba ibiganiro twacishijemo kugira ngo wumve aho tugeze. Rero ni byiza kwitaba, ariko murazi ko twitavye turahura n'ibi na biriya, hari n'igihe tutarasobanukirwa, hari utuna turiya, ariko kandi dusanze iyo twitavye muga tugasanga ari tudetaye tumwe tutagiye turaha importance, twa tudetaye turagaruka mu nyuma ugasanga tuvuyemo ikindi kintu kinini. Rero mugumane natwe, turacaganira ku makuru ya sokuru Aburahamu, turacaganira kuri uru rugendo rwiwe, turacaganira ingene byagenze. Nizera ko bizomfasha nawe bikagufasha, kubera ko ico cari igihe ciwe, ariko ubu ni igihe canje nawe. Jewe nawe biri gute? Jewe nawe turiko turagenda gute? Reka mpemu w'Imana akomeze atubwire, kandi tunamusaba duciye bugufi aduhe esprit de sagesse, aduhe kumenya ingene twitwara mu bibazo, aduhe ingene twitwara muri confusion yo muri uru rugendo, aduhe kumenya amahitamo dukora, aduhe umutima wo guca bugufi, aduhe n'ubwenge bwo kumenya, aduhe esprit de discernement, tumenye ngo mbega uyu muntu turiko turajana mu rugendo twari kujana, mbega uyu muntu dufatanije iki gikorwa birakwiye ko tugikorana, kuko aho umengo nagumye mu bintu by'umwuka gusa, ariko no muri business sanzwe, ko mbere ijambo ry'Imana ryarambwiye ko ivyo dukora vyose ngo tubikore neza, duhesha umwami icubahiro, ngo mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. No kuvuga ngo no muri iyo business urimwo, mbega uyo muntu niwe mwategerezwa gukorana iyo business, muri iyo projet yawe uyo muntu wawe niwe mwategerezwa kwimata. Rero noja muri byinshi, wowe ushaka kubaka, mbega uwo muntu ni wowe, kuko urugo ni mission idasanzwe. Mbega uwo muntu ugomba kwimatanya nawe, uwo muntu mugomba kubana ni wowe vy'ukuri, ni wo Imana yaguteguriye, kuko twabonye yuko tugiye turimatanya n'abatari bo, aho ko vya bintu twashaka ngo bive nk'umugisha biva mu ikibazo. Rero Uwiteka Imana adufashe, Mana uri mu ijuru, Mana ugira neza, Mana ukundana, Mana wizigira abantu ukabarunga ukabazeza umurimo. Wewe ntabwo utora abakomeye, ahubwo iyo watoye abantu urabakomeza. Ndakwinginze rero Mana, umuntu wese yumvise rino jambo uzomuhe kurobanura, uzomuhe kumenya ngo mbega uyu muntu twifatanije, umukama arabikunze, umukama arabyemeye, umukama arabinezererewe. Hanyuma uduhe ubwenge bwo mu rugendo,
uduhe guca bugufi uzoba ukoze kubera ko twenyene ntabyo twoshobora. Shalom shalom shalom.